Ndabaramukije bakunzi mwese mukurikirana ikiganiro bategabiri hungura ubwenge gica kumbonesha kure n'isamirizi agaseke nongeye kuba ikaze kandi mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe n'umutumire mediatrice niyo kwizigira aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe APFB Association pour la promotion de la fille burundaise aho tugiye kumenya rero mbega ishira hamwe APFB ryatanguye ryari rifite intumbero nyamukuru iyahe ubu Burundi bwifatanije n'amakungu mu guhimbaza isekeza ry'iminsi 16 kugira ngo bagwanye amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mbega iryo sekeza ryo bajyatanguye ishira hamwe APFB rigeze ku rugero rungana gute mu gukingira umwigeme mu guteza imbere umwigeme mbega umwigeme yiteza imbere gute kugira ngo ntazere inze ku bandi bantu nino kuri ivyo bibazo rero tugiye guca hirya no hino n'umutumire wacu mediatrice niyo kwizigira jewe ndabashikiriza iki kiganiro akaba ari Irakoze Anibera nkaba ndaguhaye ikaze rero muri iki kiganiro. Murakoze cyane nkuko bivuze ni mediatrice niyo kwizigira nkaba nserukira imbere y'amategeko ishira hamwe APFB ni Association pour la promotion de la fille burundaise mu kinyamazuru. Ego cyane uratubwiye ko ari mediatrice niyo kwizigira imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina mbega nk'utazishira hamwe ya APFB yo kwibaza ko ari shira muri meze gute. Ishirahamwe APFB ni ishirahamwe ryatanguye mu 1999 itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu hama ryemera gukorerwa ku mugaragaro itariki 13 z'ukwa kane mu 2000 nukuvuga mu mwaka uzatuzoba turi muri yubire. Ego hama ryatanguriye muri kaminuza y'u Burundi aho abigeme bari bahiga bari basanzwe bari mu mashirahamwe atandukanye haba yabigeme yaba mama harimo abagabo harimo abahungu ico gihe rero wasanga kenshi na kenshi badaha umwigeme ngo aje muri mu nzego zifata ingingo z'amashira hamwe baravuga ko atacamaze ko ataco yotanga niko rero abo bigeme bace baja hamwe bavuge bati reka rabe ahantu twoshobora guhurira nk'abigeme tukabigisha gufata ingingo kuko ariho igihe batabaha ako karyo ko guserukira abandi kubera batabishoboye n'ikindi gihe nyene wasanga hari ababishoboye ariko nibaronka ako karyo kubera ko twese twakuze twumva yuko cyane nabone muri rusange abarundi bari bakuze bazi yuko umwigeme ari umunyakigo rero ni naho hantu rero bace biyumvira bati reka dushinge iryo shira hamwe kugira ngo rizoze riyafasha abigeme mu kugira ngo bashike kwiterambere ryabo. Mbega iryo shirahamwe ryari rifise intumbero nyamukuru ya intumbero nyamukuru yishira hamwe ryari kugira ngo mu Burundi tuzoronke umwigeme yize aciye ubwenge kuko udaciye ubwenge haramabanga batakujejwa akunda igihugu ciwe ashoboye yifashe mu vy'ubutunzi kandi azi amategeko n'amateka amugenga akongera agaterera mu iterambere ry'igihugu. Ego mbega rino sekeza ry'iminsi 16 ryo kugwanya amabi afatiye ku gitsina ishirahamwe ya APFB uryakira gute? Turyakira neza cyane kuko nakaryo keza kaduha gushira inguvu hamwe n'ayandi mashira hamwe yose akora kugira ngo iterambere ry'umwigeme rishoboke si twebwe gusa ariko mu gihe haje rino sekeza tuba twumva yuko n'urugamba n'igihugu cy'u Burundi canke abantu muri rusangi badakwiye kumva yuko batoshigikira kuko umwigeme arakeneye gushikikirwa arakeneye gutezwa imbere kuko ubwa mbere bakuze bamucinyeza ubu rero arakeneye gushikikirwa rero rino sekeza iyo ribaye riraduha natwe inguvu zo kubandanya kandi riraduha kandi kumenya tuti mbega nimba Burundi tugeze hano ayandi makungu ageze hehe nigiki twobigirako nigiki tutobigirako mbega nibiki biza biteza imbere umuco wacu mbega nibiki biza bituma umwigeme yova hahanda ari kuziko akaja habona mbega nibiki byo byose tubimenya muri risekeza rero twebwe turarishima cyane aho riri kuko turabona yuko abantu benshi muri rusange amashiramwe menshi muri rusange abyitwararitse kose tukabona yuko koko ubunye umwigeme n'umukenyezi ashigikiwe biciye muri iryo sekeza. Ega mbega mishira hamwe ya APFB twavuga ko uyu munsi hangira mwa mufise muri ko murarigira ko kurugero rungana gute? Rurashimishije novuga nk'ibice 50% ariko urumva impingira cyari ndende twarashaka uwo mwigeme yize ego ubu bariko bariga nivyo ariko twarashaka umwigeme atagirirwa mabi ariko bunye baracakorerwa mabi nico gituma rero tuvuga tuti hari ahantu twashitse muga kandi nandi dushaka gushika turacakeneye wa mwigeme atagikorerwa mabi wa mwigeme yifashe mu vy'ubutunzi turacakeneye wa mwigeme azi amateka n'amategeko bimugenga kugira ngo ashobore guteza imbere igihugu ciwe. Mbega niki kimwishimira mumaze kurangura mu guteza imbere agateka ku mwigeme mu kumufasha kwiteza imbere?
Ikintu tumaze kwishimira cyane ko hariho abigeme duhora dufasha mu bintu byinshi kubera hari ibintu twigisha by'imyuga bakamenya ibintu by'imyuga tutamenyereye mu mashure cyane cyangwa ugasanga byiga abantu bake bake rero haro nk'abigeme dushobora kwigisha ibintu vya informatique dushobora kwigisha ibintu byo gushona kuko hari igihe usanga hari amashuri amwamwe twiga ibintu by'imyuga mugabo ugasanga iyo myuga nyene mito mito cyangwa imyuga yitwa ko yahariwe abahungu mu kibano ugasanga ntawe bigako rero ivyo nyene ibintu twishimira cyane yuko koko hari ahantu umwigeme amaze gushika. Mbega umwigeme w'umurundikazi yifashe gute mu bijyanye no kumenya amategeko amugenga cyangwa amukingira ndetse no gukingirwa amabi afatiye ku gitsina? Ego reka ndacishure muri rusange kubera umwigeme ari mu barundikazi ari mu barundi abarundi natwe umuco wo gusoma si vyacu turakunda gusoma icupa mu mbabare ndabivuga uko ariko ibintu vyanditse biragoye no kuvuga uko ahantu umuntu w'umugabo cyangwa umushinga ntahe cyangwa umuntu w'igitsina gabo ahari niyo ngira n'umwigeme ari abantu baza amategeko atari wayize mu ishure biragoye hari umuntu yaza ati ari ibwirizo nshingiro ry'u Burundi niwo mugira n'akantuze ingingo imwe ntayazi. Rero ivyo ni ibintu twabonye ko biri muri rusange sino bivuga ngo ni kubigeme gusa twese abarundi muri rusange uwo muco wo gusoma ntitufise rero turagerageza kubera yuko kanshi turavuga yuko twese tuvuka tungana imbere y'amategeko hari gihe rero hari ibintu bigenda bidutanya bivanye n'amategeko aya na yari yanye kubera yuko imico n'akaranganderano twaronse mu Burundi hari ibintu birekurira umuhungu ari n'ibindi bitarekurira umukobwa rero twebwe turahamagarira cyane abigeme gusoma mbega amategeko y'umurundi amfata gute je nk'umwigeme rero mu gihe udasomye bica bikugora kurusha kuko wowe uzogirirwa mabi uzogirirwa ivyaha ntavyo uzomenya cyo tuma tuguma duhagarara ati umwigeme kwanza arakwiye no kubimenya akabisoma no kurusha abagabo wanashima kuko twebwe nitwe akora ko cyane gusumba n'abagabo cyane cyane hama twe mu bantu buri kuraraba bakoregwa amabi abakobwa barimo none ifo yukumenya ati none ndakubaza amategeko avuga iki nimba nkorewe kino kintu niture hehe nimba kino kintu kigenzuko ndabigenze gute ukaca bimenya warabisomye biroroha rero kubera yuko uwo muco wo gusoma utari muri twebwe mu Barundi turahamagarira cyane abigeme yuko basoma cyane amategeko. Ego uravuze ko hariho amategeko cyane afata abigeme mbega ni ayahe canke abafata gute? Ego nk'ubunye hariho nk'itegeko ryasohotse muri 2016 rivuga ingene bakingira bagiriwe amabi ariko nuko baza nawe ndazi yuko uzimwe muri iryo tegeko rirahari ryahabaye kuko bari bazi yuko hari abigeme n'abagore bagirirwa amabi mugabo unye tuko turaraba mbega abigeme bamaze kurisoma iryo tegeko ni bangara ni baki kuko uyu munsi turakorerwa n'amabi turakorerwa n'ivyaha nitumenya gutandukanya ivyaha n'amabi ugasanga umuntu yafashe ku nguvu mu muryango dushatse kuvuga ko ari uwo kwa naka tukaba tumuzi canke mu muryango turamwubaha kubera umwana we wari yafashe umwana wanje ku nguvu reka tubifukafuke ariko imbere y'amategeko birahanwa n'icyaha yakorewe yategerezwa gufungwa nabo bose babifutse babimenye bakagenda kuko uwufashije umuntu gukora icyaha na wene yagikoze mu yandi majambo arafise kungena ahanwa rero turabahamagarira cyane uko turasoma tukaza turaraba mbega iri tegeko mvuze kuri iryo hari n'ibindi bintu tora tubona aba jeune cyangwa ugwaruka dukora ugasanga umuntu yakurungikiye amafoto canke amavideo utari mu bintu nyene bimeze neza tora tuyabona nk'amafoto ugasanga amavideo nk'umuntu ari gusa hari usubira gusanga atari we cyo gasanga bamugiriye nabi bashize ubuhinga bwarabaye burebure bafashe nk'iki gice ciwe bagishize ku yundi muntu barabitwaye hariho itegeko di loi portant sur protection dikora ku bintu vy'ama cybercriminalité rero iryo tegeko rirahari kugira ngo ridukingire ivyo bintu mbega hari abarundi barizi ko rihari ngira ni baki yego rero twebwe aho hantu turahakarira cyane turahashira inguvu cyane kugira ngo twumve yuko hari ibintu bihari bidukingira muga mu gihe tutasomye tutabiravye koko ntaco bizodufasha bizoguma hajye mu gitabo. Ego turumva ko hari amategeko mbere abigeme benshi batazi kumburengirangana nabakingira bega uyu munsi umwigeme w'umurundikazi yahohotewe canke yakorewe amabi abituye mwishirahamwe APFB umufasha gute?
ego mwishira hamwe APFB bon ishira hamwe ry'abigeme no kuvuga uburyo si bwinshi cyane ariko turakora uko dushoboye twebwe nta bitaro dufise wanashima nta n'abantu bababuranira bafise ariko turafise amashira hamwe usanga bafise ibitaro usanga bafise ababuranira abagiriwe amabi dusanzwe dukorana rero uyo muntu turashobora kumuha intumbero tuhari kugira ngo dutange intumbero kumwigeme wese wo murundi kazi afise ico abaza canke afise ikimudandani yashaka kumenya intumbero ati kino kintu cambaye ko none ndabigenze gute araza turamukurikirana ose n'ibintu vyerekeye ibintu vy'akarangamutima ngene uko novyita aspect psychologique turabakurikirana ego turumva ko muha intumbero iyo bitura ndetse ababuranira canke haba ku mavuriro mukabereka iyo bashobora kuja mbega kubatagira inguvu byo kubimenyesha canke kubivuga canke kubitura babona kaye kaja mu mubabwira nukuvuga yuko ino munsi ikintu dukwiye kumenya ino munsi baba bikoreye wewe ejo n'uyundi muntu nukuvuga urafise uruhara nivyo ndi navuga ati mu kutamenya umuntu arafise iyo ufise amategeko akugenga urafise n'ikintu utegerezwa gukora kugira ngo iryo tegeko rishigwe mu ngiro umuntu wese muri sanga ahantu ari akwiye kumva ati jewe naho nkorewe ano mabi nkayigumizamo bizuguma birandagata kuko nanumye ejo ujya muntu arashobora kuzofukirira gukorera ayandi mabi uyundi muntu muga mu gihe ubivuze urafashije undi muntu ashobora guhanwa akavuga ati kiya kintu nakoze nukutamenya canke ni bibi ugasanga ntasubiye kuzogikora rero nukuvuga twumve yuko turabahimiriza cyane umuntu wese aba yumva ko yakorewe amabi canke yakorewe amabi cyane cyane hariho ibisata mu kuntara ku makomune bijeje ingoni imiryango nico cyabereye nico gituma leta y'u Burundi yabishizeho si kugira ngo bicare ajya mu biro gusa ariko ni kugira ngo badutunganirize abantu bose baba bakorewe ibintu by'amabi by'amatati barakwitura bahimiriza kuza turagenda kubitura hama bakorewe ibyaha nabone bakabivuga kugira ngo bihanwe kuko icaha kidahanywe ejo canke hirya yejo kiguma kirandagata mu mitima y'abantu kandi iyo umuntu atakorewe yakorewe amabi ntabiserure bigume musesekaza ku mutima kandi mu gihe mu mutima nawe usesekaye nta n'amahoro utanga mugihe ata mahoro ufise muri wowe nta mahoro utanga rero turabahamagarira kugira ngo natwe twumve ko iterambere ry'igihugu turifise mu maboko umuntu yagukoreye amabi yagukoreye icaha no kumushengeza ego nkishira hamwe mu byo gishinze harimwo guteza imbere umwigeme mbega umwigeme yo guteza imbere gute kugira ngo ntabeho azerinze ku bandi bantu umwigeme rero kungeneye yo kwiteza imbere nabivuze ngana nico nahereye ko cyane mu ntumbero yacu turakeneye umwigeme yiza kandi kwiga gusa nitwumve ko ari kuja mu ishure ni vyiza tukene mu ishure turonke ama diplome menshi ni vyiza kugira ngo bazoduhe amabanga batujeje amabanga ariko kandi turakeneye kwiga n'imyuga turakeneye kwiga n'ibintu bito tuve hahantu twumva yuko ahantu ni sawa numva ameze neza ndindiriye yuko nta muhira papa kangaburira umuceri n'ibiharage nkarya numve ko nova hajya ahantu nanje nige gukora iyo myuga tusuzugura iyo myuga tusuzugura kuko si bose hari ukuntu abantu benshi tuhora twiyumvira ngo reka dukore imigambi kuko dufise amafaranga tukibagira yuko ukora umugambi kugira ngo uronke amafaranga rero turabigisha kora umugambi kugira ngo uronke amafaranga ntukore umugambi kuko uyafise kuko ntaco uzoba akikumariye rero umva turaza turabiganirako kugira ngo bumve yuko bategerezwa gukora muri ubwo bukene bwacu turaronka ayo make twumve yuko ibintu vya mbere nokora atari kuja kugura ibintu bimfasha guberwa vya make up gusa ariko numve yuko noshobora gukora ikintu kimpa uburyo nshobore kuzoshika aho nshaka gushika uratubwiye ko tutokora imigambi kubera dufite amafaranga ahubwo twoyikora kugira tuyarondere iyo mvugo navuga ko hariho nk'ugwaruka ruriko ruradukurikirana bashobora kuba batatahura neza canke batumva neza sinzi ko dusigurira ego kenshi na kenshi iyo umuntu ashaka kugufasha arakubwira ati ushoboye iki ufise iki nukuvuga mu yandi majambo ico kintu ufise niyo projet yawe kugira ngo ikuzanire amafaranga twanke kurindira ati ukeneye kubera ko utari kurakora ikintu ni kubera ko atamara mfise umva nkeneye nk'imiliyoni nka 10 kugira ngo ndangura umugambi oya kandi ndafise amaboko nari gushobora kwiga umugambi kugira ngo nzoronka ari yanya reka nje kwiga gusuka
gusuka nta buryo bubintwara n'umutwe wanje n'amaboko yanje mvuga ati bera we kuri umugenzi wanje sha wampaye ikiganiro uzoza umunsi umwe umushatsi wawe nigire ko ibintu bito ndavyigireko hama ukaza rimwe ndaza abagenzi abakobwa cyane cyane tuba dufise umwanya wo gutera inkuru wo gutera amablage wo kuvuga banaka bari bambaye uko bari bagize ivyo turabifite umwanya muga kumva yuko no gusaba service uzoze rimwe weekend wicare muhira jewe ndakwigire ko gusuka kugira ngo ejo we ninavyigira ko basi nzokuriha ninaza ntangura kuronka umuntu azozana amafaranga ni wa mugambi rero utangura gukora kugira ngo guha amafaranga ego urafise undi mugenzi wawe arafise appareil photo ikintu gifoto uko bacita mu kirundi appareil photo ego ugasanga imisi yose yamayifise ku mugongo mugabo nta n'umunsi no muribwira umubwira uti basi nyigisha mbega burya bafata gute kamera bayifata gute lens bayiregra gute nta n'umunsi numwe murahura gusa icupa sava waronse wabuze ntaco nukuvuga tuba turindiriye ngo kugira ngo nzobe umu photographe ngo nzobanza kurindira ngo ndonke ngo 10 million ngo yo kugura ama appareil ngo yo kwiga yo kugira iko usanga nanice umwaka wa mbere uraheze nta nubwo 100,000 ariko mu gihe ubizi ndashobora kuba ndabizi nkamenya ati ndazi gusuka ngiye gusaba umuntu kanaka nkavuga ati ubu rero ndagenda muri page niba kuguko nyene urawerekana kungena ivyo bintu byawe uzobivuga ndafise ibi mbuzi ibi kugira ngo nshike hano hantu ego urakoze cyane mu kurangiza mbega nakaye kajambo kumwigeme kugira ngo abashe gutera imbere mu bijyanye no kumenya amategeko amugenga cyangwa amukingira mu kuronka amafaranga ndetse no kuba atagikorerwa amabi mbere abashe gufasha mu iterambere ry'igihugu abigeme nabigeme gusa mbwira ego abigeme je no babwira yuko tubanze twumve ko dushoboye cyane baravuze yuko tudashoboye rimwe kabiri gatatu barabivuze mu myaka myinshi ariko ubunye ndabona yuko biriko birapunguka mu mitwe y'abarundi no mu mitwe y'abantu muri rusange bariko barabona ko tutanguye kuza turakora n'abashitse ahantu bashobora gushika gerageza ukore neza ku buryo n'uwaratafise icizere kubigeme akuboneye ko avuga ati ejo canke ejo ndashobora kugirira icizere undi mwigeme nkamuha akazi kuko wabikoze neza hama ikindi kintu naco turamaze kwiyemera ko dushoboye twige nitwumve yuko ejo canke ejo ndarindiriye nzoba umukenyezi ha mu Burundi buravuga yuko ibice 30% biserukirwe nzogenda muri ibyo bice 30 oya kuko ejo canke ejo hazogira igihe u Burundi budakeneye ibice 30 bukenera abantu twita abahinga abateknisi none wowe bya bice 30 babikuyeho basigaje baronda abateknisi uzocuja he azoba habavye rero twige dusome duca ubwenge iyo duciye ubwenge byose birakunda kuko ucumenya iyo uca iyo dodora ingene ubikeka hose bica bikunda byose mugabo ariko wigumiye hariya nyamuhira nta kigenda ego naho wambujije ko mvuga ko bakobwa gusa muganda ndashaka kuvuga n'abahungu wihangane abantu bose bako baradukurikira muri rusangi abagabo abantu gitsina gabo bariko baradukurikira bumve yuko hari ikintu kimwe gihora kiba ugasanga iyo umuntu agumya kubwira ikintu uri kijuju ntaco zovamwo uri kijuju uciye ku kintu kakimena uri kijuju narakubwiye hari igihe bishobora kugutuma na wewe muri wewe wiyumva ukoze ikintu kikanga uvuga ati bari barabimbwiye shaka ataco nshoboye ukaca nicize wari wifitiye kikaca kimanuka yo muze muraduha inguvu n'ukuri tukoza akantu keza mutubwira ati yo byari bimeze neza biraduryohera muze muraturyohera kugira ngo natwe twumve ati wow ico nakoze bagikunze ejo canke ejo canshiramo inguvu nta muntu atumva ataryohe guyo bamubwira ati n'umuzibera wambaye neza wagize iganiro neza ejo canke ejo ucukora ikiganiro gitumoye kurusha rero baze baraduha inguvu kugira ngo twumve natwebwe natwe twiyemere ko dushoboye baduhaye inguvu ucu usanga ata bintu byo kugira mu ntege nke bihari twese cyo tuguma dukorera mu bintu bikomeye ibintu rero by'intege nke tubanze tuze turavyikahusha ko tudashoboye tuvyirekere twe natwe tumere ko dushoboye n'abasaza bacu babone ko dushoboye hama tugerageze tuje mu iterambere twese muri rusange hari umuhinga umwe yavuze ati urabona umuhungu n'umukobwa reka dufate ko umugabo n'umugore mu n'igitsina gabo n'umutsina gore bimeze nk'inyoni inyoni guruka ni guruka bifise amababa abiri ufate ko ibaba rimwe ari umugore irindi baba n'umuntu afise igitsina gabo abo bantu rero ona inyoni wicigira igitsina gore ukayica ibaba rimwe iguma itambatamba
nta namwe izoshika iraguruka mugabo ntiguruka nk'ifise Amababa abiri. kandi ntipfa nompe iguma igenda itambatamba iguruka byanka igwa ngaho ega bice bigorana n'iterambere ry'igihugu tuje dutera imbere gute kandi umwigema kiri hasi hateye imbere bamwe muga twese duteye imbere carimwe tuzoguruka tubeka akanyoni nyene kanyoni bavuga ngo katagurutse ntikamenye iyo bweze uce tugurukira rimwe bice bibi bintu vyiza na yambona kazoza y'Uburundi tuyishikeko Yego. je mfatira kuri 2060 igihugu giteye imbere tuzoyishikako ariko twese tuko turagurukira icarimwe ariko muguma mubandanya muca ibaba rimwe bica bigorana murakoze. Reka dushimire umutumire wacu mediatrice niyo kwizigira yitavye ubutumire kumbonesha kure n'isamirizi agaseke. Ndabashimiye cyane ku butumire mwaduhaye n'abariko baradukurikirana batwumvirije abaturavye kwimbonesha kure bose ndabashimiye muri rusange. Naje nongeye kubashimira mwakurikiranye ikiganiro bategabira ungura ubwenge kigarukiye ngaha naho butaha.